uyu munsi wiyumva gute ndabona yuko uryohewe numva nyene ndyoshe numva nyene umwanya wose aba ari happy cyane gose cyane kubera yamaze kunywa moya mbi oya biraba mukunzi yo kwa musize none muhira none vyagenze gute umukunzi wanje aho ndonderera ukunda umuhungu ameze gute ndamukurondere Bujahi TV badukurikirana ni benshi undi umuhungu muremure na Instagram ufise wewe oya nta ufise ari shit kanje no anayivise numva ngo mu mugwindanga Burundi ngo hari amakouple ivyo ntivyo turi mu rukundo iyo bamaze kuva mu rukundo murava mu rukundo rusangi mukaja no mu rundi rukundo kandi haco bitwaye abavyeyi bacu baducira imigani urakora ikosa bahakubwira ati ngo mutereye amagaranyu hejuru mu wese asama yiwiwe God sex girl come on it's not about sex girl I'm here to be asked questions in English okay how do you feel I feel really happy are you okay yeah I see you it's awesome to be here and I'll say that I like the song. It's a really good song. And as a member of Indanga Burundi, I feel like I'm happy for today. I'm happy that people came and it's just amazing. You look so nice, you know? Yeah, thank you. I like your shoes. Thank you. Yeah. What is your name now? Why are you asking my name? Abantu benshi bariko barakurikirana Bujahi TV nta cyongereza bazi ndagusavye ngwe mu ndabazi dusezere. Bakunzi ba Bujahi TV ndamukiriza bariko baradukurikirana kuri Bujahi ndabaramukije abafana b'indanga Burundi mukurikira hit Bujahi TV Bujahi TV man wewe wamaze ku Oi, hello guys. Yes, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana kuri Bujahi TV. Ni Mr. Captain Dollar Capital of the Voice Killer kuri microphone ya Bujahi TV. Mr. Exclusive. Uyu munsi rengo ndi hehe guys. Muri kano kanya namaze kubagurura. Mpora ndabatwara muri capital, nkabatwara muri quartier, nkabereka ibintu bimwe bitandukanye. Ariko uyu munsi ndi kuri Mutima Bar nk'ukuri kurayibona. Byinshi vyabaye kuri Mutima Bar. Muri ko murabibona mwabibonye n'ibindi. Muza kubandanya mubiraba hano nyene kuri Bujahi TV. Umugwi indangakaranga, umugwi guys ndakubwiye indangakaranga ndizeye yuko uca wumva yuko hari ibintu vy'akaranga ku Burundi ibintu vyerekeye akaranga ku Burundi ivyo navyo sibindi ubisanga hano nyene kuri Bujahi TV tugerageza kubazanira ibintu byinshi bitandukanye Mr. Captain Mr. Exclusive niko basigaye banyita kuko ndakuzanira ibintu bitandukanye nyuma ya kamera ndi kumwe na CK Professional uyu munsi rero guys biza kuba bitesa kuko hano twasanze ibintu byinshi kiru kimwe no kwibira canke akabanga no kwibira nuko Uburundi bw'iwacu burafise abigeme beza Uburundi bw'iwacu burafise ibintu byiza dushobora kuratira abanyamahanga guys gumana nanje kuri Bujahi TV uza kuhamenya byinshi muri kano kayendi kuri Mutima Bar ni hano nyene mu gisagara ca Bujumbura gumana nanje Captain Dollar Capital the Voice Killer since ko no haguruka kugira nshobore kugutwara hamwe mu bintu biko birabera ngaha kuri Mutima Bar gumana nanje do Captain the Voice Killer kugira dushobore kuyagana bamwe bari hano kuri Mutima Bar nyuma ya kamera uyu munsi ni CK Professional nabwo ndi kumwe na Juma Jux ndi kumwe na bigeme beza ndi kumwe n'abantu batandukanye ariko ndifuza guhera no kuyagana umwe muri bo ariko uyu turi ngoma ntangure kuyagisha n'umuchef niwe president w'umugwi indangakaranga. Hello guys. Yo. Umeze fresh? Neza cyane. Kora mu kijeshe. Nanje ndabahaye mwiri. Uri impore? Je ndakomeye vraiment. Premièrement ndifuza ko manza ukandamukiriza bakunzi ba Bujahi TV ariko baratwikana muri kano kanya. Ndabahaye mwiri. Uri kumwe n'abana bakeye boss. N'indanga Burundi aba bose. Aba bose n'indanga Burundi aba bose. Indanga Burundi abana. Acha kunambia. Niko bama vraiment. Urashobora kumurusha nkabaganiriza. Ego kabisa. Yes. Bite? Sawa. Uvuze? Nibonone mu umwana mwiza boss. Sawa. Ego bite? Sawa. Umeze bien? Ego. Amakuru yawe? Ni meza. Banyita Captain no batwita gute? Chanceline. Je mvuye muri Bujahi TV nawe ni Indanga Burundi. Wow, ndifuza ko ndamukiriza abantu bariko baradukurikirana kuri Bujahi. Bon sinaho cyoneza n'icyo uvuze. Ati ndifuza ko ndamukiriza bariko baraturaba kuri Bujahi TV. Mbonda kuramutse gute? Baramutse bariko baradukurikirana. Bonda baramukije mwese. Ego. Ku bantu batakuza ari ubwa mbere bakubonye mwitwa bande? Nitwa Chanceline Nishimagije.
nkaba ndi indangaburundi. Yeah. Umuntu yumvise kuri indangaburundi yoce yumva yuko iki umuririmbyi umuntu atamba canke Bon, ndatamba ndumutamvyi. Yeah. premier muraberewe sana. Merci. Ninde yagucagura impuzu zuno munsi canke ni wewe nyene? Ni jewe nyene. Ego ndagushimira kangane n'abandi sivyo? Ego. Mwana. Bite? Ni sawa. Are you okay? Ego. Uko fresh? Cyane. Acha kurambia. Tu yakuri. Meze bien. Muri kano kanya turi live kuri Buja Hit TV. Premièrement ndifuza ko ndamukiriza ariko baradukurikirana mazu kidondora ku bantu ari ubwa mbere bakubonye sivyo? Nitwa Beris, ndi mu mugwi indangaburundi. Hama ndabaramukije mwese kandi ndabakunda. Belize kuko umumwenyura nibiki Belize? Niko nasanze meze. Agiye bisa. Cyangwa ni kwera no musi mufise ikintu gishasha niyo mpamvu gumwenyu. Vraiment nabo bose barabizi je sishavura mu mugwi. Cyangwa umaze kunywa bubiri cyane. Apana. Ego premièrement uraberewe vraiment. Yes, I like that style man. Merci. Napendeza. Merci. Style yawe ni bwoko ki? Ai. Muri iki gihe abadada bo muri capitale ya Bujumbura musigaye mufata amamenshi mukayashira imbere aka kaboro gasigura iki ko aracheka ego nakibazo aka muri uyu mugwi indangakaranga uri umudanseuse canke uri umuntu aririmba mu bisanzwe? Aya je ndi umudanseuse. Uratamba gusa? Ndatamba gusa. Muri video nshasha twabonye hajya abashoboye kutwereka muri video nawe wari urimo hajya indani canke? Narimwe indani. Nk'umudanseuse hajya? Yego. Nizihe challenge muhora muhura nazo mwebwe abadanseuse iyo muri ko muri aka kazi kiwanyu nka challenge muhora muhura nazo par famille? Challenge yuko baba tuza kugenda mu zose ni challenge. Oya je nta kibazo mbona duhura nacyo keshi kubera tuba dufise umwanya tugira muri repetition umwanya uri precise no gutahirako byose urumva abavyeyi baba babizi baba bazi iyo umuntu ari urumva iyo yagiye abivuze kubera n'imisi ya repetition barayizi. Ati nta bwoba bafise iyo utashe mwijoro kubera barazi amasaha duherezako kandi barazi n'umwanya iyo tujya tuvuye muri repetition umwanya tumara rero urumva nta kibazo bibatera. Tutabeshanye wewe umwanya wa nyuma ushitse muri ubusarishije ubona risanga busarishije byata umwanya wa nyuma mba nasari. Ati ndasarishije vraiment amasaha ntavuye muri club cyamvuye muri kise gusa muhiro kavuga ati aya masaha kabisa amasarishe tiyoze cyakunambye nta kibazo. Okay, reka nkasubire kuganira n'abandi sivyo? So uraberewe sana. Merci. Ego bite? Ni sawa. Are you okay? I'm fine. Oh, you speak English or French? Everything I can. What? I can speak English or French. Yeah. Okay, let's go to English or French. If you want. Kirundi? It's fine. Kiswahili? It's fine also. Acha kunambia. Okay, mambo vipi? Mambo fresh. Yeah, bakunzi wa Buja Hit TV, muri kano kandi tugomba tuganire Kiswahili, you know? Uko poa? I'm fine. Naona umependeza. Asante. Kwani wanakuita nani kwa vile? Kwa majina naitwa Ineza na Nusiela. Yes. Kwa sasa naona tuko hapa kwenye Mutima Bar. Wewe ni kama nani hapa? Mimi kama mmoja kwa wengi. Ni kama mmoja wao wenye wana yeah. Sasa wenzako mbona wanakucheka? Hujui Kiswahili au? I can speak but I don't know so well. Kiufupi umependeza sana, you know? Asante. Nani kakuvalisha au ni wapi kwa amekuvalisha hivi? Nijivalisha mwenyewe. Mimi mwenye amenivalisha ni K Mars Bwiza, you know? Sasa na wewe mwenyewe ndio umezivalisha? Nijivalisha mwenyewe. Yes. Na wewe uko mwimbaji au? Siko mwimbaji. Yeah. Unafanya kazi gani kwenye Indanga Burundi? I'm a dancer. I'm a dancer. Dancer? Yeah. Yes. Unacheza ile ya kupandisha mikono juu? Kupandisha mikono. Una feel kabisa? Yeah. Una feel unapocheza ile ya kupandisha mikono juu? Yeah, na feel. Yeah. Nyumbani wanachukuliaje? Nyumbani ni fresh tu. Yeah. Jua anajua kazi yetu na tena wanaipenda.
Yeah, ni fresh tu. Kweli? Yeah. Naona wanacheza muziki wenzako. Na mimi naweza kucheza. Cheza kidogo tuone. Cheza. Go. Bakunzi ba Buja Hit TV, I don't know how to tell you. Ni Mr. Captain, iyo ndi mu kibuga ndagerageza kuzana ibintu byiza. Raba umwana ingene atamba guys, umubona gute? Raba. Bandanya. Come on. Bagufashe. Mumufashe. Okay, asante sana, nafurahi kuona Mugisha umenichezea live. Pia. Yeah. Unajua vrema. Asante. Nimefurahi sana. Asante pia. Hivi umeniambia unaitwa nani? Ineza na Nusiela. Unatumia Instagram? Yeah. Unaweza kuniambia Instagram yako? Ineza na Nusiela. Hivyo. Yeah. Alafu wewe ni mrembo. Asante. Kweli? Asante. Sikufichi. Okay. Kwa mtu ambaye anataka kuongea na wewe anaweza kutumia Instagram au hata Facebook? Instagram, Facebook, yeah. Nimefurahi kuona unaongea Kiswahili. Yeah, naongea. Yeah. Yaani hata pakitokea mvulana yoyote kuongelesha Kiswahili poa tu. Yeah, najua kidogo tu. Sinasikia ni za juju tu. Yeah. Okay, reka ndakubaza ikintu kimwe mu Kirundi. Urana yuko turi ahantu hatekanye turi kuri Mutima Bar. Oui, ndizeye ko wasohotse wenyene hano hantu nta boyfriend wari ngaha. Oh yeah. Okay, ego nizihe ngeso umuhungu azizanye iyo muri kumwe mwasohotse ahantu nkaha anye ushobora kumutoka utanamusezeye? Bon, ingeso ziri kwinshi. Mugabo n'ingeso nyene hari abantu nyene usanga ari abavayu, aba bad boys. I don't like. Yeah. Ukunda aba bad boys? No. Yeah. Bad boys abameze gute? N'abantu nyene batazi kubana avec la société, bigira nyene ibintu by'iwabo sinzi. No. Sipendi vitu vya kistata. No, I don't like. Yeah. Okay. Asante sana. Nahitaji kuongea na msichana mmoja ambaye yuko kwenye kundi lenu. Unaweza kumnitia? Asante pia. Hello, mambo? Mambo safi, lakini sijui Kiswahili. Tunaweza tukaongea Kirundi eh? Kirundi. Turashobora kuyaga Kirundi. English. Ndaryohewe kubona ndi kumwe nawe muri kano kanya, uraberewe, wambaye bien. Yeah. Ndifuza ko manzi ukandamukiriza bariko baraturaba kuri Buja Hit. Ndamukije bakunzi ba Buja Hit TV, muri kumwe na Kelly anyera bakeza mugasiganyo cyane. Ego nta kibazo. Ega umunsi twaje ngaha kubera umugwi indangakaranga. Ego. Ndizeye yuko nawe uri muri uyu mugwi. Ego cyane. Yes, that's what's up, man. Yeah. Ikintu kimwe nari ngoma ndakubaza wasohotse wenyene none ko mbona uryohewe cyane. DJ nyene with my friends. Yes. Of course, yeah. Abo dutambana, ego. Kumenga uri happy sana, usha kunywa moya mbili we. Na mamezu kunyene. Na uramvyutse mamezu. Uri happy? Yeah, I'm happy always. Nivyo? Ego. Umwanya wose abari happy. Cyane gose. Cyane kubera yamaze kunywa moya mbili. Oya. Biraba. Na mandu kunyene. Anytime ubumeze gute? Anytime. Umukunzi wako wamusize none muhira none byagenze gute? Umukunzi wanje ahubwo ndonderera. Atakurambira. Ndonderera. Okay, tukiri ngaho nyene ukunda umuhungu ameze gute ndamukurondere. Buja Hit TV badukurikirana ni benshi. Undi umuhungu muremure. Umuhungu wakaranga. Mae, umuhungu w'indero, umuhungu azi kurondera. Ego. Ati umuhungu atazi kurondera atazana hasyo. Ubonye ntacyo twatumarirani. Atakurambira. Ego, ndifuza kumbwira abahungu bariko baradukurikirana muri kano kanya. Eka ndifuza kumbwira Instagram yiwawe cyangwa Facebook kuko bamaze kumva kategori y'abahungu ukunda. Oya, bon, ivyo ni private life, nibikenewe ko nibikenewe kuvuga Instagram yawe. Oya, nibikenewe ko sindi ala recherche, sindi randa nzoro. Acha black. We na Instagram ufise wewe. Dai, no ibura. Oya, na ufise. Ngari shit kanje no anayivise.
Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. It is Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. It is Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. It is Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. It is Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na It is Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri It is Food bituma ngira amagara meza. It is Food mama we waje hageze uri baba lao. Live Instagram. Ndayifise. Ndifuza yuko ushobora kumpanurira ikintu kimwe abigemeye bariko baraturaba kuri Buja Hits. Ibintu vy'indanga babona umengo ni ibintu nyene vya fake. Urashobora kuba mpanurira ikintu kimwe birafise akamaro burya? Birafise akamaro cyane kuko deja tuba turi muri famille. Donc ni novuga ati ni nk'umuryango wundi wahungutse. Hama kandi turaronkerayo indero Jean ama respect, turigayo ibintu bitari bike vraiment. Jean ni nkandi ubugumye ahantu ha wenyene hariho ibintu byinshi utamenya byo hanze, abagenzi bataronka bashaka gufasha muri ibi na biriya. Rero nko kuba ndi muri club quelconque ni atukuri jewe kubera biramfasha ku beneficia ibintu byinshi, ndabigira ko byinshi nabo bakanyigira ko byinshi. Umva ko ari ibintu bikenewe cyane. Urazi kwisigura? Ndabizi cyane Vrema urarenze. Ani wonti? Acha blag. Ikintu kimwe ndakubaza ikintu kindi kimwe. Eka urabona yuko love urukundo nyakuri. Hari abantu benshi iyo wabonye umwigeme mwiza nkawe bakunda kumukritika ko ngo bafise abahungu benshi basohokana ngo bafise ibintu byinshi cyane. Wewe nk'umuhungu wamaze kumbwira yuko ukunda umuhungu muremure, habonetse umuhungu mugufi akaba ashoboye kurondera, ntushobora gusohokana nawe vrema? En fait, donc on improvise ariko ivyo duprovise sivyo turonka. So jewe mugiye umutima wanje amukunze ivyo byo kari mugufi sizosana kubibona. Donc ni handi yare mvuga ati umutima donc nugira shwa. Ndagushimiye gose. Asante sana. Nugira shwa donc byamaze kuza byaje nubihindura. Big ups, ndagushimira ngani n'abandi turi kumwe hasi ivyo. Sawa, merci beaucoup. Ni usaka kazina kawe ka Instagram. Elia ni era The Magic. Kuri Instagram. The Magic. The Magic. Yes. Bakunzi ba Buja Hits TV kumuna mudada urabona yuko ari fresh, ari trop sexy. Ndi ala recherche. Na nivyo nta kibazo. Reka ngane n'abandi. Uyu munsi turi kuri Mutima Bar, ibintu bimeze fresh. Bite? Sawa. Meze bien? Cyane ko. Amakuru yawe? Ndaho. Are you okay? Yes. French, English, Kirundi, Kiswahili. Tugire mu Kirundi. Mu Kirundi. Aho ni bien. Uraberewe premièrement. Murakoze cyane. Why washimye kwambara jaune uyu munsi? Kwa ndayikunda. Ikanzu nkunda, sinaravye la couleur, naravye ikanzu kimbova très bien. Ego. Kubera iki uyu munsi uri ngaha wewe? Uyu munsi ndi ngaha kubw'igikorwa c'indanga Burundi kuko nanjewe ndumwe mu bagize indanga Burundi. Ndifuza ko ndamukiriza bariko baradukurikirana muri kano kanya kuri Buja Hits TV. Naramukije abakunzi ba Buja Hits TV, mwiriwe kwa bo turi mu masaha hamwe. Namwaramutse kwabo turi ku masaha hamwe. Yego. Ku muntu ari gambera kubonye kuri Buja Hits TV urashobora kwipresenta mwitwa bande? Oui, nicyo mukora. Nitwa Iramiga Barohele. Nkabandi mu mugwi indanga Burundi. Numva ari byo novuga. Ibyo cyonyine ukwiye kuvuga. Kubera iki uri mu mugwi indanga Burundi? Ndi mu mugwi indanga Burundi kubera nkunda karanga. Premièrement, ica kabiri nashatse umugwi njamwo, nta muntu yoba ari wenyene, abantu tugizwe n'abandi. Kugira ugigwe n'abandi nukuja handi hari abandi. Ego. Ikibazo ndafise amakuru y'urusaku ariko ari uranyihanganira. Numva ngo mu mugwi indanga Burundi ngo hari amakouple. Ibyo ntibyo. Ariko nawe urafise couple hagina.
iyo oni vie prive ndi ngaha kugira mvuge mpagararire indangaburundi ariko ayo makuru niyo ariyo kuko turi mu rukundo iyo bamaze kuva mu rukundo murava mu rukundo rusangi mukaja no mu rundi rukundo kandi haco bitwaye ego ndifuza kumbwirira abamama abapapa abantu bakuze abantu twubaha cyane mbega indangaburundi canke iyi mico yacu y'ikirundi twobigenza gute kugira abigeme abana kugira gushobora bagume mu migwi indangaburundi ntibareke kuma baja mu bintu byinshi bubahirize indanga sinzi ngeno bivuga mu kirundi culture du Burundi. Chambere novuga twese turabarundi tumaze kuba abarundi naho utoba uri deep mu karanga uko bigenda kose uri umunyakaranga umaze kuba umunyakaranga umunyakaranga cyase kuvuga umurundi wese kwambwenje muri kaya abavyeyi kaya ibibondo nibaza ko abavyeyi bacu defwa hari gihe tubarengera ariko nibaza ko bose ikintu shakaranga bakiduha mu kiduha sima kabaduha ibintu byinshi kuba mvuga ikirundi kuba ndaba televiziyo y'u Burundi kuba nambara imvutano ngiye muri dote na karanga tuketa abavyeyi aha isi yashigeze muri modernisme nitwa tukicambara imvutano mu manza ariko tanke tukizambara na karanga ego numva ari byo novuga abavyeyi bacu baducira imigani urakora ikosa bahakubwira ati ngo mutereye amagaranyu hejuru mu wese asama yiwiwe bisigura yuko iyo migani irafise igisigura we attention iyo migani nkuyo mvuze bisigura ati muragenda muri abajene muri mu gihari c'abajene benshi ariko nihagira ikibazo kiba umugenzi wawe wese azogira intege mu kuza kugwanira agateka kiwe c'est vrai uri umugenzi wiwe nuwagira ikibazo azokugwanira ariko nimwagira ibibazo mwese mu mwanya umwe wese agwanirira uruhara rwiwe hama peut-être niyamara gushika ahantu heza azibuka ati mugenzi ariko bikiba urumva kumwe wese yakira ibyo wiwe. Ndagushimiye gose urakurikirana umuziki w'u Burundi. Yego turafise Oleg uramuzi. Yego turafise Wiz Design uramuzi. Ntumbaze indirimbo yiwe ariko ndamuzi. Uramuzi Wiz Design. Yego turafise na Belly Music. Oui. Uyuhe wikundira muri abo batatu? Bose bari hari sinovuga indirimbo zose ndazikunda ariko umwe wese arafise indirimbo yiwe ngenda mfana yindi nagize na like nagize na j'aime byose ndabigira ego uyuhe nawe bose Ndakijibeni iganda yikunda kubera muri style tutari tumenyereye mu Burundi nyampinga iratesa rythme yayo j'aime ça zose si zose ariko iri mu maritme nkunda. Urakoze ndagushimiye gose ego urakoze sivyo bakunzi ba Buja Hit TV. What do you say? English. I want you to. Oh my God, sex girl, come on. No, it's not about sexy girl. I'm here to be asked questions. Yes. In English? Okay, how do you feel? I feel really happy. Are you okay? Yeah. I see you. It's awesome to be here, and I'll say that I like the song. It's a really good song, and as a member of Indanga Burundi, I feel like I'm happy for today. I'm happy that people came, and it's just amazing. You look so nice, you know. Yeah, thank you. I like your shoes. Thank you. Yeah. What is your name now? Why are you asking my name? Because I want to know, and abantu benshi bariko twikira kuri bucyahiti barifuza kumenya. Okay, I'll say Vera. Yeah. Oh, do you want the full name? Yes. Mutrani Valentine. Yes. Abantu benshi bariko barakurikirana Buja Hit TV nta cyongereza bazi ndagusabye tuvugane igifaransa cyangwa ikirundi sivyo? Ikirundi. Yes, ikirundi. Ndifuza ko manzi ukidondora abantu bariko batwikira muri kano kanya. Niswa Mutro. Ego. Uri inde muri umugwi indangakaranga? Ndumunyamugwi mugabo malgré ko amugwi akunda umugwi cyane. Urakunda umugwi cyane gose. Ego. Ndibaza yuko urutamba nawe muri rya dance. Ego cyane ntambi. Indirimbo nshasha mwaje gupresenta uyu munsi ego nikiye kintu wifuze ko abarundi bomenya tutabonye muri rya ndirimbo ibintu byabaye tusigeze tubona nibiyewe wibuka cyane? Byose nibanga nkuko indirimbo bivuga donc nushaka kubibona byose ngo utahure gusa nkumiriye abarundi ko bazoyiraba bafite umutima wo kumenya ivyerekeye abarondo ego. Wifuza yuko indirimbo yobashikana hehe mwebwe nk'indangakaranga?
bon si intérêt cyangwa gushira imbere inyungu zacu cyane cyane n'akaranga ku Burundi abigeme b'u Burundi n'abagabo bose n'abagabo bose igitsina gabo acha bitubya subiramo twumva uvuze gute abagabo mugabo bien sûr indangaburundi ndashaka kwizoshika ahantu kure kugira ngo ibikorwa byacu nosema ngo biteze imbere twebwe ariko biteze imbere abantu bose wisokanye wowe ko uri ngaha turi muri Mutima Bar n'ahantu hari VIP haratambika hararyoshe baranwa umesha wamaze gufata ego none uri wenyene none shiri wari he bon sindanagiye ariko ari ngaha ego uratomboye vraiment it's so good man. Areka dushobore kuyaga n'abandi bari hano nyene kuri bashoboye kuza ngaha kugira nshobore kumviriza ni kihe kintu bashobora kubwira abarundi ndifuza rero ko ushobora kubwira ikintu abarundi bariko baradukurikirana bo batazi kuri umugwi wanyu umugwi wacu ndangaburundi ni umugwi ushyira imbere agateka k'abagore n'abagabo bose ukaba utumiriye abantu bose yuko ibintu byose nibanga kugira umenye ibintu ifoko ubirondera ukarondera ibintu hirya no hino donc abarundi bose ndabatumiriye gukunda karanga bakunda n'umugwi ndangaburundi bien sûr aussi big up Sani Petano peace and love oi what this guys umurundi uri kurankurikira muri kano kanya wowozi iki cyo gisigura iki kintu cyitwa gute mu kirundi iki kintu mu kirundi nk'ibigize akaranga ikiba cyita inyagara ego manzu ndamukiriza bariko baradukurikirana kuri Buja Hits ndabaramukije abafana b'indangaburundi mukurikira hit Buja Hits TV Buja Hit TV mani wewe wamaze kunywa nyinshi ndakesera ndabaramukije avugisha ukuri boga Buja Hit ego subiramwe abakurikirana Buja Hit TV babwira ati gira subscribe kuri Buja Hit TV gira subscribe kuri Buja Hit BTV ndagushimiye cyane Bogari nifuza kwanza kumanza widondera umbwira mwitwa bande kuri ariko baradukurikira muri kano kanya ego je nitwa Nsengimana Ezekiel nkaba ndumumambre umwe mu bagize indangaburundi nk'iki mubona bakivuze cyane kicitwa inyagara ndibaza kikiraryosha umuziki cyane mwabonye n'ibicurarangisho bitandukanye hari imbere hariho umuduri indonongo ikembe ego ibyo ni ibintu biri mu ndangaburundi ndetse n'inanga y'ikirundi perezida w'iwanyu ari hehe boss perezida wacu ari ngaha mundondere gato ndifuza kuyaga nawe ndamubaze yuko abahemba fresh erega hajya umukozi ahegwa yabegwa n'agahembo sivyo yuko muryoherwa nico mukora mu bisanzwe mu mico y'ikirundi ugomba umuvugire wewe ndamuvugira araza kwivugira burya ikintu cyose ukigiyemo ugikunda impembo yacu iva muri kujya kugikunda utagikunda impembo ntuzigera ariko niwe aza kuba deplacer ego niwe yarisha icyo munwa nuko nyene bimeze indangaburundi irahari kuko indangaburundi idahari perezida ntiyohaba none waje ngaha wenyene ga nshuti yanje naje ngaha nk'indangaburundi umukunzi wari hehe kuko ahantu nk'aha ushobora kuhaza wenyene nshuti yanje umukunzi wawe wamusize muhira ofete umukunzi wanje ni n'abandi ngaha ndi indangaburundi nawe atari indangaburundi arashobora kuba ari ngaha mugabo nk'umukunzi wanje mufise amakuru ansumira ngo mufise udukuple mu ndangaburundi mani uretse kubivuga hava guheba ofete ngaho baraguhenze kuko hariho abatararonka amakuple barimwo benshi bari ngaha ndagushimiye gose sawa arindira manze president wakuzi wa Buja TV muri kano kanya kumwe n'umwe mu bigeme uravye indirimbo yiwabo nshasha ukaba utarayibona nagomba uje kuri YouTube wandike indangakaranga sivyo indangaburundi ushobora kubona video yabo nshasha niwe ahereza kuri rya poster y'umuziki sivyo none bisa nkavyo ego yes umeze bien ego ndaho kuri yawe ni bon uko fresh sana Kirundi Kiswahili Kiingereza Kifaransa Kirundi Kifaransa
Okay, ndifuza ko ndamukiza we ko aradukurikirana kuri Buja Hit TV. Hello, mumeze neza ndabaramukije. Mugira amahoro n'umugisha wanyu. Uyu munsi wiyumva gute? Ndabona yuko uryohewe. Numva nyene ndyoshe, numva nyene Uraryoshe. Sindyoshe ndaryohewe. Umva uryoshye. Ndaryohewe kubera yuko umugwi wateye imbere, wateye iyindi ntambwe. Nego. Uri umudanseuse. Ego. Urumva indirimbo iriko iravuga? Urashobora kwitamba mu Kirundi? Ego. Gatoyi. Asante sana ndagushimiye gose wakuzi wa Buja Hit TV. Uyu munsi turi kuri Mutima Bar. How do you feel? Wiyumva gute uyu munsi kubona mwashoboye kugura ikintu n'abantu benshi kikora kibananira gukora ariko mwebwe mwashoboye kwiyungunganya mwashoboye kuorganiza mukagira ikintu ciza nk'iyi mugatumira abantu benshi abari aba star aba journaliste. Wiyumva gute? Jewe numva merewe neza. Hanini ikintu cyo kumenya nuko iyo ikintu gishaka ufise ishaka n'umwete uragishikako. Njo gituma donc gutera intambwe si ukuvuga ko dufise vyinshi mugabo ni ryashaka n'umwete. Yego. Ndifuza ko babwira ikintu kimwe abarundi bariko baradukurikirana bataratahura imico n'akaranga y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Imico n'akaranga byaranze abasokuru bacu. Byategezwe natwe kuturanga kuko niho hashingiye kakaranga, niho hashingiye ya migenzo myiza, zangeso nziza umva ko baratubwira ngo kera ngo bari bameze gutya. Bari bameze gutyo kubera hari hakaranga, bari bafise akanovera kakaranga ku Burundi. Mugabo kubera akaganda karatituka nico gituma batakitugereranya n'abakera. Ngo kera bari bameze neza, indero kirundi ya kera yari imeze gutya, ubu yaratitutse. Ivyo byose byabishingiye ku karanga. Nico gituma rero akaranga ni ikintu twategerezwa gufata tukabungabunga kuko nitunga kuri twe bw'abarundi twese. Ni kihe kintu wahora ubona kera abantu benshi bahora bubahiriza cyane ariko ubunye batacubahiriza na gatoyi kandi cyari gikiwe kubahirizwa? Uretse no kuvuga ico kubahiriza, hariho ibintu vyinshi umenga ubunye twabigize nk'imigigwa. Hari ibintu vyinshi uzorabe ndagwa akaroro koroshe gutwikurura kera wari umugigwa wagigwa bivanye n'igihe bikagigwa no mu gihe cyari kizwi. Mugabo ubu unye uraja mu bugeni bakagenda batwikuruye Chitangura kwibaza ryari batwise nubimenya ubona batwikurura twikurura nibiki marembo urumva donc nukuvuga ngo hari ibintu ubunya dukora kuko tubikora nka formule tugati tukora duheze donc nakanovera bigifise bakuzi wa Buja Hit TV ibintu by'ubu by'akaranga biri special byarabaye modernize guys ubwa mbere bambara ibintu zenya ariko urabona yuko ari trop sex urarenze ndagushimiye gose ndifuza yuko ugira ikintu kimwe ubabwira abarundi baba batazi kumugwindanga karanga umugwindanga karanga witwa Indanga Burundi pardon numugwi ukorera muri commune Ntahangwa muri zone Gihosha ukaba wavuye muri chorale yitwa 5 Redars muri paroisse Saint Jean Baptiste ego ndagushimiye gose ndifuza ko uwo ndamukiriza na cameraman wacu CK professional professional Yes wakuzi wa Buja Hit TV turacyari ngaha anye ni ibintu bimeze fresh turaza gukora ibintu by'amateka nimugira ikibazo CK mbega ubu naho tuja hehe manzi umbwira yes bakunzi ba Buja Hit TV nkuko nababwiye nkuko nabibemereye uyu munsi ni umunezero udasanzwe Mr Exclusive Mr Captain nzoguma ndabazanira amakuru agezweho ari update muri kano kanya iruhanda yiwanje hari umwe mu batipi bashoye ko bari ngaha gute boss Asante sana. Niko fresh. Niko bien. Unapendeza sana. Asante sana. Wewe pia unapendeza. Acha kunambia. Sana. Urarenze. Acha vitu yako. Yes ndifuza ko ndamukiza abakunzi wa Buja Hit TV bariko baratugurira muri kano kanya. Ndaho meze neza ku mutima no ku mubiri ndaho vraiment ni authentique. Akamwe mfise ni kenshi cyane. Abariko baradukurikira bamaze kumva yuko uyu munsi ari umugwi Ndanga Burundi washoboye kugira launch ya video yabo bakoranye na Estanish nayo babwiye kuva kare bavyumvise ndifuza ko babwira ati mbega muri kano kanya bariko babona nde kuri ekran yabo ya television. Bon ubunye tuvugana ni Gilbert Rukundo bita Papa Jean nijyo baca batabura benshi. Papa Jean muri kano kanya turi kumwe na Papa Jean kubera kibakwise Papa Jean nabonye bimbako kubera ndakunda abana acha vitu Papa Jean Basi unapendeza kweli. Asante sana. Papa ngumu papa.
wumva izina utangeje kwigendera wumva nk'umupapa tugwa hashese Papa Jean. asante sana Papa Jean umugwi ndangaburundi ku muntu atayizi umugwi ndangaburundi ndifuza ko musigurira gatoyi nka 30 secondes umugwi ndangaburundi niki bo umugwi ndangaburundi n'umugwi ndangakaranga icambere ushimikiye mu kwigisha no kuramura ugwaruka mu gukundisha karanga no kukagendera kandi no mu kugakora ego bakunzi ba Buja Hit TV byinshi nabagije abantu bavyumvise eka sinoguma ndabandanya kuri vya bibazo nyene ndifuza yuko wonsezera bari ko baradukurikirana kuri Buja Hit TV utarabasezera ndifuza ko babwiye ati iyi ndirimbo nshasha boyikura hehe boyisanga he bigende gute kugira bashobore kuyibona indirimbo nshasha bibutse. Merci beaucoup. Bon, indirimbo nshasha ibanga murafise kuyisanga kuri YouTube. Urashobora kwandika Club Indangaburundi ukaja Instagram naho nyene riko Club Indangaburundi, Facebook, Twitter Indangaburundi, Club Indangaburundi toujours ni vyamindi nyene hanyuma iryo banga turi gumane ni kwa kundi nyene mujisho. Ndagushimiye cyane bakunzi ba Buja Hit TV manzu basezerewe kwanza. Asante sana. Hanyuma mbanje kwashimira ku kigoro mwagize abitanze bose baza kudushigikira byagenze cyane kandi nivyimva mutima gushigikirana umukama hezagire vraiment ja bless. Asante sana bakunzi ba Buja Hit TV wari kumwe na Mr Captain Dola Capital the voice killer kuri microphone ya Buja Hit TV nyuma ya camera today ni CK professional you know and kumwe na bigeme hello mambo poa uko fresh ingo gato we twavuganye kare oya twavugane yo naganye n'abadada benshi twavugane wewe oya uko fresh unapendeza merci wewe uri mu mugwi ndangaburundi ego sir yes urafite talent zitandukanye ego ndifuza gufata microphone umere nk'umujournalist nanje mbere nk'umutumire tora microphone yes hama dusezere ikiganiro ndahije ikiganiro dusezere kamera ngijya hello ndakubaza mbega urasezera gusa twahejeje basezera ikiganiro ukambaza ibibazo bibiri gusa oya ndananiwe bazi ibibazo bibiri byonyine sala yanje mu bisanzwe ibibazo bibiri byonyine urakoraniye ndakubaze yeah bo mera nk'umujournaliste kamera ngijya ntangura gute mbega manzu mbwire tangura presentation nyene ucangamuke nk'umujournaliste lego urivuga n'izina byose ego ya hello jewe ndi ngahanye nk'indangaburundi nkaba nitwa Daflos Ndoaez hama indangaburundi tukaba dukorera kuri Paroisse Saint Jean Baptiste dukora mardi jeudi à 15h hama tugaheza 18h twagira tubazanye akabazo gatonya nutubazo tubiri umugenzi inshuti umujournaliste wacu ndetse muba mwitwa bande nitwa Mr Captain uyu munsi naje kugendera ahantu bagize launch y'indirimbo yabo nasanze ibintu bimeze bien nitwa Captain. Okay hama ikindi kibazo wavuze ngo bibiri ikindi kibazo mukorera hehe mwitwa bande ibintu nk'ibyo umujournaliste umbagije ikibazo kimwe inshuro zibiri ngo nitwa nde umisha kunywamo yambiriwe ndagusavye ngwe mu ndabasi dusezere bakunzi ba Buja Hit TV guys ndabakunda cyane kamubandanye mukurikirana ibiganiro byacu yari Mr Captain uyu munsi nari kuri Mutima Bar nyuma ya kamera ni CK Professional asante sana bye ciao nawapenda sana.